ndumiwe demukana mchuna ure bwana attention oya icyo nzi cyo Natasha ahagaze neza nyuma bagiye kuyatanga abayaguye akarere byo kuvuga ngo ngwana mucuna nini apana ahagaze neza gusa Natasha la bamba no gusa Natasha numvukira ngaha mukina n'uwacu none amaze gukora iki ngahi wacu ahiwanye amaze gukora iki sinibuka itariki gusa hari abatama n'abatamakazi bashitse hajya kuri zone mukinami wacu urabonye ko basige bambara n'imyambaro ariko Natasha yarabahereje ibintu nyene baranashima n'ubu barashima n'umuntu w'agaciro Kidumu wewe yakoze kandi na nyina wa Kidumu ngo yaragiye gutora imfashanyo na Natasha abazgasumira nivyo numvise no ntibisigura ko ari akagaye nyina wa Kidumu nimba wo washaje ntibisigura ko ari akagaye nyina wa Kidumu hagaze neza nimba yaragiye hagaze neza akaza gutora imfashanyo nuko byari bitegekanije oya sha Okay. Yes bakunzi ba INYISHU media hano kandi ni kuzen John muvyara wanyu canke Mr Twitter muramuzi murazi ko twama twashikiriza ibiganiro bimeze neza bisukuye bimeze bien uno munsi rero nkuko bisanzwe ndabagazana ibiganiro mwamumenyereye nkora ibintu by'urusaku guvumbura abantu canke iki ariko uno munsi ndabazaniye urusaku rumeze bien rutagase aho turi kumwe na Mr Gucci mumenyesha makuru mu MC asanzwe abikora neza gusa muri no misi akaba atari kwaraboneka muri entertainment ndamuramutse kwanza Gucci bimeze gute yes meze fresh cyane umeze bien yego twatugukumbuye cyane kandi na cyane nibaze ko imbere za microphone cankwe ya kamera za INYISHU media ishobora kuba ari ryo rya mbere uhabonetse ni rya mbere ngaragara kuri INYISHU media yego So Mr Gucci twakurondeye twumvise amakuru yawe aho wari uri kuravuga ku byerekeranye n'umuziki wa muri entertainment yacu ngaha mu Burundi avyo negura utunenge utuntu nyene uri kurabona tutariko turagenda neza muri entertainment surtout nko kuba producteur nkaba X-Ray Bam cankwe Akesdan abaririmbyi ndetse ba Satbi ba Farias n'ibindi rero uno munsi nyimba nakuzanye hano imbere ya kamera no kugira ngo ndakubaze tonavi kugira ngo utubwire niki uvyumvirako niki uri kurabona kitariko kuyagenda neza yajengerageje kuraba cyane ku muziki ndundi muziki ndundi novuga ko biriko yagenda neza cyane production ni nziza ndetse n'abaririmbyi bako bakora neza cyane bagatanga umunezero mu bantu ndetse no mu kujya bukimbibe biriko biraboneka cyane yego nitwo kwidogara aho turiko turaja ni heza cyane Ego ku munsi uherutse aho twaramutse duteye turi gwiteka ryo gutumigwa mu birori ari conference de presse Monsieur Bifesi yari yashoboye kugira yari yakoranije aba DJ batandukanye yakoranije abaririmbyi batandukanye kugira ngo abashimire kandi asangiye nawe umwaka mushasha amatwa nsumira nuko Bifesi yigeze gufashwa na Akes ariko Akes batamubonye muri conference ya Bifesi none wibaziki kuri ico kintu ntumva ko hoba harimo akandi kantu katameze neza yakuze kintu no kubwira urabona ubu muziki ndunda aho tugeze ubu ntagwa mu kandi rukirimo nyimba Akes atagaragaye muri conference nizera ko nta gwanko ruriho ngira ngo nibindi bintu byaba byaramufatiriye gusa ubu turizera neza yuko nta gwanko ruhari ahubwo turi mu rugamba rwo guteza imbere umuziki wacu nta ngono kandi ziki hari gushamirana hagati yacu twese abarundi yatwebwe baririmbyi oya mu bisanzwe urujya ijya ntiyari conference gusa tugerageje kubiraba yari dine yateguye yo kwipfuriza umwaka mushasha aba fans ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye nk'abanyamakuru mu buryo twabonye yuko Akes ni mu bantu bashoboye gukorana na Bifesi kuva kera ariko tukaba tutamubonye hajya anya kuri rya conference cankwe ijya dine yiwe Bifesi yari yateguye numva ko hoba hari akantu k'agasuzuguro je ndibaza neza yuko ahandi ndiko ndavuga basi ndiko ndavuga ibihari n'ivyo tuzi twebwe sivyo yego Akes ndemeza neza yuko nta gwanko bafitanye na Bifesi yego nizera yuko ibintu bimeze neza cyane nyimba atahagaragaye nta gwanko nta gasuzuguro ashaka ko yafatiriwe n'ibindi bintu urabizi muri entertainment hari ibintu byinshi byo gukora cyangwa ugasanga ntiyanatumiwe birashoboka
none numva ko areka akantu nyene kaca kagaruka yego wakarayiti yarahagaragaye ariko kugeza n'ubu nta image nimwe turabona bashize ku rubuga rwabo nimba wakarayiti yarahagaragaye nizera neza yuko nta gwanko ruhari kuko wakarayiti yetahaba niho twari kuca tuvuga yuko hari n'ugwanko gusa ico nizera neza nuko nta gwanko bafitanye yego ikindi kintu aba producteur bamwe bariko barakoma maruru ngo abaririmbyi baza gukorera indirimbo hanze aba producteur nka X-Ray muramuzi bamwe bakunda kumwita abahebi yake aba bariko barakoma induru ngo abaririmbyi baza gukorera indirimbo hanze ngo Dubai zahe ngo nabo ngaha mu Burundi barashoboye ngo akarorero batanga ni Liza kubona yagiye muri Tanzania agaca haba igihangange wowe bivuga kwiki Liza kuja hanze kuze ikintu no kubwira Liza kuja hanze ntagiye hanze ubu yagiye kuva kera je yagiye nanje ndamwumva nyene ko yagiye urumva Liza rero yaragiye hari yarafatishije byaragenze neza X-Ray nyimba ari karakora biko bigenda neza cyane urumva yojyaga hari ngo ko baje hanze cyankiki oya sukujya nukwagura imbibe muri gwa rukundo muri bwa bumwe gusa ico ndiko ndabaza bariko bavuga bakoma induru ngo baririmbye ngo ngaha mu Burundi baza gukora ama clip hanze mu gihe hari aba producteur aba director ngaha mu Burundi bashoboye kandi bakora amasanamu meza yakuze je ico kintu ndagishigikiye nyimba bafata akanya bakaja mu bindi bihugu gukora ama video kugira ngo ifo ko baraba eske no mu bindi bihugu bibanye biko bigenda gute ya nyimba rero bako baje hanze nukugira ngo barabe touch y'abandi bantu urumva ntitwoguma ngaha iwacu nyine mu Burundi rifo ko tunatembera gusa niza ko atamu producteur ujyaga hari cyankiki ngo ntibariko barakorera iwiwe hitmaker ikarakora neza cyane beko baragara muri Bantu Boy turababona barajayo hari muri Waka Record bariyo nta muntu numva yuko yo hava jyaga hari ngo niwe ko bakorera mu Burundi buriya ni ma video bajya kuyakora General uherutse yari mu Rwanda agiye gushutinga na ntuzeye ubu Bruce Melody yacaje umuhari oya bajanye General ego ikindi kibazo gisa ni cyanyuma ndakubaze none X-Ray bambwiye dukurikiranye ikiganiro yari yarakoze yariko aravuga hako boja gusuka amahera y'u Burundi hanze bopuma yashira ngaha mu gihugu cacu kugira ngo duteze imbere umuziki wacu azotanga karero nka Natasha ngo ashobora gutanga miliyoni 30 canke miliyoni 100 zo gukora indirimbo ziwe hanze aha mu Burundi yo ashira nka 30 million indirimbo zikamera neza Jesse numva yuko yo mahera bayataye canke iki n'amafaranga abagiye gukuraba eske mu bindi bihugu bariko bakora gute naho nyine arajaga ava urumva nyimba ari umurundi mugenzi wacu yagiye mu kindi gihugu nirindi urumva na entertainment yacu mu Burundi ibifise nirindi zina urumva tuba twaguye imbibe none hari intere yagiye mu kindi gihugu parce que turaguye imbibe gatoyi none hari intere nini igihugu cacu ibiro nkamwo kubona bajanye amahera yacu ahubwo je nanje nabona par contre vyiza ko amahera bo yazana mu producteur bacu nabo bakiteza imbere none Natasha niyo indirimbo zose zikorera hanze nyimba yafashe indirimbo mwaraja mu kindi gihugu nuko ababona SKJ reka ndabe nabandi imbere ingene bako barakora X-Ray bam ni wakora amasanamu ya Case Dan wewe ubibona gute ubona kweri ashoboye gukora indirimbo na Natasha nkuko ariko avyisabira aguma ko minduru ngo abaririmbyi bazane bakorerwe nga mu Burundi canke iki amasanamu ya Case ni meza kandi arakora neza cyane na X-Ray siki ifoko dushanja twumvira ifoko dushanja duhindura n'ubure nimba Natasha yumvire kuja mu Rwanda gukoreraho video nuko abagiye yabajanye izina giwe abarijanye mu Rwanda kandi mu Rwanda yashitseyo no Burundi buravugwa no Murundi yarahari kandi nubwo aba yatanze ayo mahera ntabwo abara amahera ngo abagavye nuko iyo video ari amahera ikorego none wibaza yuko ayo mahera agaruka kayaronka cyangwa atayaronka amafaranga novuga ko gerageje kubira sinshaka kumuvugira gusa araboneka cyangwa bibaza ko arayo ujya mugabo wiwe no reka demo karamucuna ure wana attention oya ico nzi cyo Natasha ahagaze neza
nyimba bagiye kuyatanga abayaguye akarere byo kuvuga ngo ngwana mucuna nini apana amaze neza gusa Natasha la bamba no gusa Natasha numvukira ngaha mu Kinama n'uwacu none amaze gukora iki ngahi wacu ahiwanye amaze gukora iki sinibuka itariki gusa hari abatama n'abatamakazi bashitse hajya kuri zone mu Kinama iwacu urabonye ko basige bambara n'imyambaro ariko Natasha yarabahereje ibintu nyene baranashima n'ubu barashima n'umuntu w'agaciro Kidumu wewe yakoze kandi na nyina wa Kidumu ngo yaragiye gutora imfashanyo ya Natasha abazwa asumira nivyo numvise no nibisigura ko ari akagaye nyina wa Kidumu nimba wo washaje nibisigura ko ari akagaye nyina wa Kidumu hagaze neza nyimba yaragiye hagaze neza akaja gutora imfashanyo nuko byari bitegekanye oya sha oya ibyo ni wa umusta Kidumu hagaze neza sawa gusa nta shababara nyina we tuvuge ko ababaye birashoboka oya ntababaye ntazobona Kidumu bo ndazi ko ari muri Gitega ngaho yepfo gusa ariko sindajayo gusa hagaze neza uko biri kose sinumva ko yoja gutora ifashanyo agaca aja gutonda kwa Natasha muri Gitega oya juste ni sembore kugira ngo ntiyerekana akagaye ntiyo kwerekana akagaye kandi na Natasha mu kubitanga ntibisigura ko ari akagaye yakoresheje umutima w'urukundo yumvire ko ashobora guhereza abandi bantu bagashikirwa so tugushimiye cyane Mr Gucci ku kiganiro kandi ubushize narabonye amaze iminsi mbona ama video ibintu bikora genda neza cyane Sadbi na Mugani Desire ariwe Big Fizo ni fresh sana turi mu rugamba kaka yego turi mu rugamba kavuze ntuze ya Simbizi ebane big up sana gusa ariko atuma duca ubwenge Simbizi ebane big up kabisa gusa kandi Sadbi rero Sadbi afisa amakimbirane na Akesi navyo urabona amakimbirane Sadbi aheruka kuvuga ngo Akesi ni Zebedi Sadbi naho ngo yitwa Muzungurutuko none umva jana bavuga mu Burundi izi ndirimbo zacu abasani bacu bacafise ingorane haracari Hagati none buntangiye kwitana ayo mazina ku ruhande rwa Sadbi ni comedy ku ruhande rwa Sadbi nyimba Muzungurutuko nyimba ariko yabivuze Akesi ariko yabivuze hanyuma Sadbi nawe akavuga yuko Akesi ari Zebedi ngo yarodagwi ni Zebedi okay uko biri kose Jenny zera neza yuko ivyo ari ibintu bishobora guhera kuko bajya barazi inzira turimo kandi Sadbi novuga ko yarakoze arafise hageze arafise naho yahereye na Kesi arafise aho yatanguriye arafise niyo ageze sishobora kubajajinga ku ruhande rwa Sadbi cankende gusa nizera yuko ayo makimbirana nazohera so tugushimiye cyane Mr Gucci twari tugukumbuye cyane ebane asante sana nanje ndabashimira tagushimiye cyane kubona waje witavye ubutumire bwacu mugambi bwa INYISHU Media big up sana nanje ndabakunda ebane aba boss ni barabe bakora umuti kabisa ugaruke muri entertainment ni barabe bakora umuti batugarure hariya dukora akazi ahire rimwe kuko ni ibintu nyene biturimo twatwike tugushimiye cyane Mr Gucci na Kabaye ndumiwe